uno munsi tugira tubajane muri kaki muri amashure yacu byabisemo badusoma turi abana tutazi muri primaire tutazi ico bihava bidufasha tuvyumva gusa akafata ukibadusoma igisoma kirekire uno munsi ntituzi ngo uno munsi iyo dukuze tubona yuko ari ibintu biguma bibana natwe bikadufasha gushika mu byo tuba turakora byose. Rero vraiment nganda basomere tubaje biswana kuri CCTV kuri Facebook tumaze imisi tuko turabaha udusomwa twa kera twize ku mashure y'intango muri primaire. Rero agakuru kuno munsi mana yanje yataki ngo agakuru kuno munsi ni urubuzi nkware ruvumbukana igihuna ivyisi n'igisamanjonjo vyarabana no kuzura bikuzura. Umunsi umwe igisamanjonjo kibwira imfyisi giti raba turakundana cyane uzotanga uwundi gupfa mugenzi we azomufube ntazoribwe n'ibisiga. Nana bavuze ngo ifyisi n'igisamanjonjo vyarabana no kuzura no kuzura bikuzura. Donc ça veut bisigura ko byarabagenzi cyane byari bikundanye gose ataburyarya. Agakuru kuno munsi ni urubuzi nkware ruvumbukana igihuna. Mama kino ki genre ni kino mugani ni n'umugani n'umugani urubuzi nkware ruvumbukana igihuna. Iyo tuvyumvise ibyo kera twumvike ja umuntu yabuze ikintu ciza gacatora ikintu kibi umva abuze ikintu yashaka ugati ko nabuze kijya nshaka reka mfe gutora iki niho byavuye urubuzi nkware ruvumbukana igihuna. Ifyisi n'igisamanjonjo vyarabana no kuzura bikuzura. Donc ifyisi n'igikoko igisamanjonjo n'igikoko hama vyarabana bikuzura donc vyari bagenzi cyane. Umunsi umwe igisamanjonjo kibwira imfyisi giti raba turakundana cyane uzotanga ubundi gupfa mugenzi we azomufube ntazoribwe n'ibisiga. Imfyisi ego mugenzi. Hashize imisi igisamanjonjo kibarira umugore wacu giti ejo nzokwihwereza maze uzogenda uhamagare umunywanyi wanje turabe ingene amfuba niho nzomenya ubwo dukundana. Uwese ubwatanguye keke wibaza ko ari ivyubu umva jewe nzokwihwereza nzokwifisha hamuco hamagara umugenzi wanje mugenzi wanje ndabe ivyo zogira. Hariho filime nawe urambona ivuga ngo umuhungu yakundana n'umukobwa kabura ngo kama unanipenda ngo je mwangie mchanga ngo kama unanipenda fanya byari filime yakimwe n'abatanzania. Rero urumva ja kugira ngo ushobore kubona ko umuntu agukunda by'ukuri kandi ibi no mu bakobwa barabikora. Jere narinzi rero ni generation yacu iri kurabizana umugara yankunda ngo mbwira ngo ngurira ka ngo niba nkunda ngo mbwira ngo njane kuri plage ja ibintu bikorwa kugira ngo uteste ko urukundo rw'umuntu ruhari. Kumbe byatangujwe n'iki rega abantu biragoye kwizera abantu biragoye abantu baragoye umva kandi si by'ubu ikuva kera umva byari bigoye kumenya ati kubera umuntu arashaka kubwira ati ndagukunda mugabo ntushobora kwemera utabonye ibikorwa vyiwe. Niyo mpamvu benshi bace bacica muri iyo nzira bakavuga ati reka nkore iki ndabe koko ko ari ivyo. Mugabo rero jejo urumva jene kuba nibaza ni generation yacu isazi uzomba umuntu wese unkunda gira ibi niba unkunda gira ibi umuntu akakwatira message ngo niba nkunda ngo cyasubiza ndabizi. Ja umugore akaza no muhira sinabakobwa abantu batubatse gusa n'abantu twubatse umuntu akaja muri akavyimba ngo hewe ngwenze kuvyimba ngo funga isura niyo yaza atambaye je ngo sheri ngo wabaye ikime kushavuye ngo aza batankunda. Rumva ari ibintu bibaho ukiyumvira ati kacuba ngo nagashare wazanye kugira ngo nibishasha wazanye. Ibi rero tushaka kubabwira no munsi byatangujwe n'ifyisi cyari ku mfyisi si wabitanguje gabanya abanyama ama imfyisi rero ego mugenzi ya mfyisi rero yacigira iki ikiragira iki ica irihwereza sivyo ego muzamara bikupa kwa hanyuma hashize imisi igisamanjonjo kibara umugore wacu giti ejo nzokwihwereza maze uzogende uhamagare umunywanyi wanje
turabe ingene amfuba niho nzomenya uko dukundana. Bisigura ngo rero kutesta ko umuntu agukunda canke mukundana nukuri birarekurwa n'ivyisi ari igikoko carabikoze. Ego nukuri. Rero mubandanye muza muri fata neza babafate neza babebeze nazi. Umva ngana agomba mbwira ndagukunda nanisha ndagukunda ejo utona message kama unanipenda fanya hiki ukamukunda nyandikira ka message.